muribuka yuko mu 2005 ariho twatanguye inzira y'amahoro mu Burundi. Abenshi bavuga bati mbega biracashoboka. Yemwe ndibuke twese twavuga tuti nimukundane, abandi bati biracashoboka, tuti ibidashobokeye abantu bishobokera Imana. Ico gihe twatanguye inkino z'amahoro. Izo nkino zirahuza abarundi, zirahuza urwaruka, turava muri vya vyiyumviro vy'injyane dusubira kuba abarundi b'umutima. Niho rero sogokuru wacu Petero Nkurunziza niho yatabona ko bibereye yuko ayo mahoro turose twari twarahabiye tutoyibagira yo ntibagirwa mu mitima yacu, atatanguza urumuri rw'amahoro guhera ico gihe ku mwaka ruguma ruza ruratumurikira, ruhembera rusubira kwasa kakabya kugira kagume kameze neza mu mitima yacu. None nagira ndabasabe ko iyo mboneza yacu sogokuru wacu Petero Nkurunziza mwova hasi tukabanza tugamwibuka tumusabira no ku Mana. Ingomag.